mugira mukurikira ikiganiro twuzuzanye. TWUZUZANYE ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'abuzuzanya mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi. Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Tubahe ikaze mu kiganiro kigira gatatu, ikiganiro twuzuzanye dukura mbere mu muryango w'abuzuzanya. Mu biganiro bibiri twari tumaze kwashikiriza, turababwiye hanini intumbero ya kino kiganiro. Mbere turababwira n'abatumire twaganiriye ko bagiye kutuganirira mu gihe kitari gito kubijanye no gusubiza hamwe no kurekuriranira mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukibaza yuko iryo jambo ry'inshimikiro ari inkora mutima ku Murundi, kuko atanumwe adakeneye ikigongwe, mbere n'uwundi agakenera kandi gutanga n'ikigongwe. Ikiganiro kigira gatatu turi kumwe na nyene cubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA, numwongere mukuru w'inararibonye muri diocese nkuru ya Gitega. Turongeye kubaha ikaze nyene cubahiro mwongere, tubaha ikaze mu kiganiro. Mbere kandi tubahe mwiriwe. Turagize mwiriwe bavukanye mwese bakunzi ba Radio Maria, murakoze ko duteramanye turi kumwe n'umuvyeyi Bikira Maria inabwuzure. Murakoze cyane. Kiganiro kigiye kuba kiremesheje na jewe Siriro Sindayezeruka ku bwa Radio Maria Burundi. Mwumvise yuko icivuga hanini ari ugusubiza hamwe no kurekuriranira. Mbere kandi ndabutse yuko kino kiganiro catanguwe nuno mwongere nyene ari nayo tugira ngo tuganire. Imbere ko tuduga kwijambo mu kiganiro cy'uno musi, tutangure ku kibazo kumbure c'intangamarara tugira tuti umuntu aravye ijya nino akaraba uko abantu bariho, uko abantu babayeho, akagira ati mbere n'ivyaha abantu bashobora gukoreranira. Muravye ganyene cyo mwongere mutanga ijambo ry'umwizero ryerekana yuko kumbe mu Burundi ukurekurana no gusubiza hamwe bishoboka. Burya imbere y'Imana n'imbere y'uwuyemera nta kibi kitari kurirwa. Ari naco gituma nibwira yuko twese aha mu Burundi turashobora kurekuriranira tugasubiza hamwe, naho kanaka canke kanaka yoba yagiriwe ibibi bitagira uko bingana, canke bakamumarira abiwe kubusa kubera akankanzi, kubera ibintu vy'amoko vyatengaho iwacu. Ariko abantu atana kintu na kimwe gisa n'ukwankanisha abandi kubera amoko bigeze bagira. Nico gituma rero nibwira ko ukurekuriranira kurashoboka nyene. Turamaze kubivuga akarenga kabiri muri kino kiganiro, cane cane wewe utangurira kuri uko kuraba uwo muntu umurabisha ijisho ry'Imana, umurabisha ijisho ryemera Imana. Niho rero utegera yuko naho yakugiriye nabi ibingana bite, aguma ari mwene wanyu imbere y'Imana, mwene wanyu muri iki gihugu Imana yabasangije. Ari naco gituma kugira ngo mukibane mu mutekanye mubwirizwa kurekuriranira gusubiza hamwe. Yibwira rero yuko icyo gikorwa twese turagishobora turi kumwe n'Imana, turagishobora. Nibwira mbere yuko n'umuntu asanzwe agiye arabaza, iyo umuntu ava agasanga hari naho yoba koko asangiye umuryango n'uyo, yoca agira ati nangwa jewe ndiko ndirya, ndiko ndiyicira, ndiko ndigumiriza inzigo, kuko uwo ndayigumirije ari umuvukanyi wanje, ari umuvandimwe wanje.
Murakoze cyane ni kuri iryo jambo ry'umwizerero rero yuko ugusubiza hamwe no kurekurana bishoboka mu Burundi twogira ngo twogere ko kugira ngo uno mwungere adusabikanirize uno munsi dushimikira mbere ku ntahe yo dushingira muramuzi mwese yarabaye umwungere wa diocese nkuru ya Gitega mu Burundi bwa mbere yarabaye kandi n'umwungere wa diocese ikiri diocese ya Bujumbura mugabo kandi asanzwe ari umurundi arafise abavyeyi arafise ahavuka arafise ababanyi arafise inshuti n'abagenzi turabisha ico kigongwe rero no gusubiza hamwe nk'umurundi nyene icubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA mwebwe nk'umurundi mubona gute ico kigongwe mu bantu mbere mukanashinga intahe yuko gishoboka mudushingira intahe gatoyi mufatiye kuko musanzwe muri umurundi muri kano kanya turiko turavuga ikigongwe twebwe abantu twogiriranira twebwe abantu twohana kugira ngo dushobore gusubiza hamwe turekuriranire ari naco gituma rero mfatiye ku byanshikiye muri iyi myaka irenga 50 ya nyuma igihugu cacu cikukiye ndabona ko ndi mu bantu bagiriwe ubwicanyi budasanzwe imuhira mu bagenzi nari mfise mu nshuti nari mfise abo twiganye abo twakoranye abo bose bakaba baciye mu minwe y'abagizi ba nabi bagiye baraboneka muri ya makuba yazingamitse Uburundi bwacu na jewe nyene sirimwe si kabiri bagerageje kunkura ku musozi gushikaho mbere na bamwe babigize banshikira bakabimbwira icese bifashe ruto bakavuga ko bagiye muri uwo mugambi mubi bakandondera atari uko batashoboye kundonka mu bihe bari batumwe canke bari bashatse ariko abo bose cyane cyane abo nashoboye kumenya banyegereye narabarikuriye mbereye kuri yamvo nyamukuru nababwira ndemera Imana rukundo ndemera ko no muri abo bantu nyene Imana yashizemo ingabirano y'urukundo byarashitse barayiyibagiza byarashitse barakoresha hambavu mu kibanza cy'urukundo barakoresha ububisha ariko igikuru nuko n'ubwo rukundo bakirufise n'ubwo rukundo igihe nabarekurira bamwe twibonaniye bari bagifise ubwo rukundo ni nako rwari rubazanye kumbwira bati twebwe twarakononeye iki twarakwiciye uyu twebwe twarakurondeye kugira ngo tukwice kubera ubwo rukundo ruri muri bo rukaba no muri jewe nkamenya ko rukomoka ku Mana niyo rukundo nayo ikadutuma kuba urukundo muri bene wacu jewe naratanze ico kigongwe narakibahaye utaje kukinsaba kuko atabishoboye canke yamaze gutambuka akaja mu bundi buzima nukuri nawe nyene naramurekuriye kuko nibwira ko y'Amana dusangiye y'Amana tugenda twese turasenga kandi tubwira yuko yo tugabira urukundo ku rugero mbere rurengeye urwa mbere twari tugezeko iyo Mana niyo yangiriye imbere ariko kandi mukanya nababwiye ko umuntu
ni nkanje mugenzanje ameze nkanje naho yoba yakoze igicumuro kingana gite arakeneye kurekurirwa cyane cyane iyaje akabisaba kuko yerekana yuko asubiye kugira rwa rukundo. Niho rero umukama atubwira ati mwene wanyu niyagucumura ko rimwe akazi wawe kugusaba ikigongwe uramurekurira, niyagucumura ko kabiri akagaruka n'ubwa kabiri agasaba ikigongwe uramuharira, niyabigira indwi ku munsi naho nyene urabandanya umuharire umugirire ikigongwe indwi kose kugira ngo none umwereke ingene urukundo arirwo rwubaka, urukundo arirwo kazoza k'abantu. Nico gituma ibyo byose jewe byanshikiye muri buno Burundi, muntu wabinkoreye ukaba ukiri ngaha kuri iyi si, jewe ndasubiye kukubwira yuko ndakurikuriye. Sinshaka kwikorera itonga ry'ukukwima ikigongwe, kandi birashoboka yuko ugira uti nkeka mbesha ntabyiwe n'ibindi mwe n'ibyo. Wewe ukoresha ico kigongwe uko ushaka, sindaguhata ngo ucakire ku nguvu, bika sindaguhambira, mugabo jeho ndibohoye imbere y'Imana n'imbere yawe ko jewe nipfuza kuguha ico kigongwe ndaguharire, dusubire dusangire utwo dufise, dusubire duhuza amaboko kugira ngo dukorere hamwe tunateze imbere iki gihugu cacu. Murumva rero bavukanyi yuko iyo ngendo nifise kazoza yonyene, kazoza k'abantu, kazoza k'imibano, kazoza k'ibihugu. Ni naho ngira nti nawe gira uko ibohore, eka nawe we wagize ikintu kibi ukakigirira kanaka, nukuri mubahuke uze wifashe ruto, uze umwere ku rukundo, umubwire yuko urukundo ari rwo rukuzanye kugira ngo ushobore gusubiza mu kibanza carwo urukundo wari umufitiye mu kumusaba imbabazi. Ntakagira ati ubuhore ndakubonye ndakumenye ndagutwaye mu bashinga ntahe n'ibindi mwe n'ibyo. Ibyo ndumva yuko bitera koba, ndumva yuko bishobora kugukura amahoro, kugutwara amahoro, ariko ukaramukuje ari wowe nyene wizanye, arico kikuzanye, n'uyo uje gusaba ikigongwe ntazokubahuka kugushira abashinga ntahe ngo bagucire ikindi gihano. Simoni
Turasubiye kandi guha ikaze mwebwe mwese musanze kumbure ikiganiro camaze gutangura. Twibutse yuko ari ikiganiro twuzuzanye dukora umuryango w'abuzurizamana. Umutumire muri kino kiganiro ni nyenicubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA, umwongere mukuru w'inararibonye muri diocese nkuru ya Gitega. Turiho tuganira adushingira intahe kuvyerekeye ugusubiza hamwe no kurekuriranira, mbere uno musatu yagiye kubimwerekeye ati naratanze ikigongwe. Muntabona navuze yuko uno mwongere yarabaye koko umwongere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu madiocese atandukanye, mugabo kandi adushingiye intahe nkuko nawe ari umurundi mbere w'imvukira. Ubu naho agira tuyagire akoresheje ayo maso yo gusubiza hamwe no kurekuriranira nk'umwongere yabonye bitari bike kandi yayoboye abakristo batari bake mbere n'abantu batari bake. None mwongere ayo maso yanyu babona ikigongwe no gusubiza hamwe nk'umwongere mwabibayemo gute? Hamwe umuntu yogira ati Musenyeri Simoni NTAMWANA yarabaye inkingi y'ubuntu mu bihe bigoye Burundi bwaciyemo. Nukuri iki gikorwa c'ukurekurirana no gusubiza hamwe ni igikorwa jewe Imana yangabiye kurangura inshuro nyinshi, cane cane mbaye umwungere ashinzwe idiocese hamwe n'umwungere wanje mu diocese ya Muyinga, aho nari cegera ciwe. Jewe nafashe ubwo butumwa nk'akaryo kugushobora kubona ba Kristo benshi, nkabayagira icyari ku mutima, cyane cyane nkabafasha gutegera ijambo ry'Imana ritwigisha ukurekurirana no gusubiza hamwe. Erega ijambo ry'Imana by'ukuri ariwe Yezu Kristu, jambo wa data, nta kindi ritwigisha. Uwo Kristu Yezu nta kindi yatwigisha atari ico ko tworekuriranira. N'ibindi bihe rero jewe nagiye ndagerageza kubwira abantu, haba ngaha mu diocese ya Bujumbura, haba aho mu diocese ya Gitega, haba imyaka hafi 2 namaze i Bururi. Ibyo bihe byose namye numva yuko ijambo ry'ukurekurirana no gusubiza hamwe ribwiriza kunyama mu mutima kugira ngo ndariyagira abandi, ndarishikiriza abandi. Muri ivyo bihe nyene narashinzwe ibiraba amajambere y'abantu. Erega abantu ngahi wacu mu Burundi twaryanye kubera ubutunzi twabona kwa kanaka, tukagira tuti urya yarancuze, cyanye ubundi muntu ariko aragendera mu kaduga, tumubonye tukagira ishari tuti nanje icompa, gushikaho mbere twibwira yuko ninaha mwene wacu dusangiye abavyeyi, cyanye mwene wacu dusangiye umutumba, aho nzoba ndiko ndagira ico nawe yipfuza. Ariko aho nashinzwe amajambere y'amadiocese naciyemwo uko ari 3, jewe namye nshaka yuko ya majambere twebwe tugenda turarondeza mu biro vya diocese bishinzwe amajambere n'agateka ka muntu, namashaka ko bikwira bose, bitangurira kuri barya banyuma badafise na dukeyi, kugira ngo nabo bakure naho hoba muri bike mugabo bashike kuco Imana yatwemereye twese, kumererwa neza, kugira iteka. Ubwo n'uburyo bugira kabiri jewe nakoresheje bwa mwungere kugira ngo kurekurirana no gusubiza hamwe bishoboke, bimenyekane kandi tubigamburuke ku izina ry'Imana no ku izina ry'abantu. Uburyo bugira 3 nibwo ngira ngo bwamenyesheje gusumba ubundi bwose. Nibihe jewe nari ncubahiro Musenyeri Bududira niwe cyane cyane twabikoranye, twagiye kugerageza ngo turabe ingene twohuza abanyepolitike
mu 1993 1994 tukageraho tubafasha gusubira gushinga leta, mugabo ntibyaragamye, ariko turabandanya tubaherekeza turi kumwe mbere n'abandi bavukanyi bene icubahiro abepiskopi y'u Burundi b'ico gihe. Turabandanya vyanse tuja rero mu vyo gutabaza abandi bashinga ntahe nk'uwigeze gutwara igihugu ca Tanzania umushinga ntahe Julius Nyerere, canke wigeze gutwara igihugu ca Afrika y'Epfo nyenicubahiro Nelson Mandela. abo bose tugaheza tukabayagira ibyo twari twaranguye, nabo bagafatira kuri byo gushika badushikane kuri wa mwumvikano wi Arusha, aho twabona yuko agatambwe abarundi bateye gashimishije kandi gashobora kubaha amahoro yomara kabiri. Turazi neza yuko hanyuma ayo umwumvikano wi Arusha wahavuye wunganirwa no kumvikana hagati y'imigambwe, aho umugambwe CNDD-FDD urekeye kugwana ukemera kwicara hamwe n'abandi barundi bagaheza bagatangura iki gihe turimwo. Turazi neza yuko naco nyene kitoroshe, bivuye nanone mu kwimvira yuko byanse bikunze nshaka kurya jenyene, nshaka kunezerwa jenyene. Ibyo nabyo bikama bikomeretsa mugenzanja bibona, bikama bimubuza amahoro, ugasanga bamwe ntibashoboye no kuvyakira, ari naho bahava bagasubira kandi kuzana umudugararo n'indwano mu gihugu. Ndizeye rero yuko ibyo nagiye ndakora bwa mwongere muri ubwo buryo butatu bukuru mvuze, ndizeye ko nuno musi bishobora kugirira akamaro uwo wese yoba afise akantu k'akariganga muhogo, maze agafatiraho akagira ati nangwa ingwano sizana amahoro. Ukumvikana hagati ya babiri, hagati ya batatu, niko kubafasha kubaka urugo rwabo, igihugu cabo, eka mbere isi nzima. Aho rero sinavuze inyigisho zose, aho narinteye nagenda ndashikiriza n'ubu mbere nkiriko, kuko uko bukeye uko bwije ndabona yuko uko kurikurana no gusubiza hamwe gushobora kunyengetera mu buzima bwose, mu byo dukora byose, kugira ngo gushobore kubera uriko arumviriza ingaburo imushimisha, nawe ayifunguye agaheza akaba uwo mutumwa w'ukurekuriranira, wo gusubiza hamwe, wo gusaba ikigongo bagenzi be n'Imana. Turi hafi gusozera ikiganiro, tugende tugana rero ku musozo wacu tugira tuti kugira ngo abarundi bagira bati akahise kabi tukibagire, mugabo kazoza keza katwubakire. Ngubwira iki abarundi kore amajambo abiri kuri kahise kabi na kazoza keza? Kahise ubwa mbere ho ntidushobora kukibagira. Abarundi turakunda kuvuga ngo twibagire ibyabaye. Je ndibwira yuko bidasigura ko ntabanjibuka ibyambayeko, ko ntabanjibuka ico nakoreye mugenzanje kibi, hanyuma ejo agaheza nawe akagumana umubabaro. Oya, kuko no kwibagira gutyo, no kwibagira muri ubwo buryo ntaco noba nkoze, kandi noneho ntibinakunda. Mugabo kwibuka kahise kabi bimfasha gutegura kazoza keza, bimfasha nyabuna kugenda nitondera mugenzanje kugira ngo sinsubire kumwononera. Ni naba nakoze naramucumuyeko harashize imyaka 10-20 mu kumwicira biwe, ubu twari tumaze akanya
dutekanye na gatoyi. Jewe ngira nti ukwibuka ko kahise bituma ngira nti Simoni ntugasubire gukora amaraso, biraheza bigatabagaza igihugu, biraheza bikabuza amahoro nyene kubikora na nyene kubikorerwa. Ari naho rero uko kwibagira kahise atari byo no bahanura, mugabo ndakibuke ndakagaya nikabari kabi, ndakibuke ndakagaya kandi ndagakura mu byo nokora ngo bibe kubu kiki gihe nakazoza kejo, kugira ngo nitwashobora guhura twese dushobore noneho kugira icyo turanguye kiduteza imbere twese, kuko yakahise mbi itakimbereye intambamyi imbuza kugirira neza mugenzanje, kugira ngo twese nyene dushobore guhimbarirwa iyo kazoza canke muri kano kanya iyo kubu twebwe turimwo. Kazoza keza rero karashobora kuva muri kahise kabi, kazoza keza karashobora gushikwako n'uwo yashoboye mu myaka yahera kunyiyumvira nabi mbere no kungirira nabi akabikora. Ni abamugabo yarahebanye niyo kahise kiwe akihinyura akigaya mbere akaza no kubimbwira kugira ngo nshobore kumurekurira. Nico gituma mu mpera ya kino kiyago n'ubu ndabatumye ngo twebwe iyo kahise mbi tuyibuke, tugomba kuyigaya, tuyibuke, tugomba kuvavanura nayo kugira ngo dushobore koko gushika kuri kazoza kaduhiteka kagaduteza imbere. Ni kuri iyo kazoza y'umwizero turangirije ko ikiganiro cuno munsi. Ikiganiro cari twuzuzanye, murumvise yuko hanini twashimikiye ku ntahe umwungere Musenyeri Simoni NTAMWANA yari karatuganira ku byerekeye ubuzima bwiwe nk'umurundi hama nk'umwungere. Mukaba mwumvise bitari bike, twizigira yuko namwe mu bifatira kwa karorero kugira ngo kwa gusubizamwe no kurekuriranira bishoboke bihereye iwawe bigasubira iwanje bikaja no kuri wa mugenzi wacu. Ikiganiro cuno munsi cari kiremeshejwe na jewe Siriro Sindayizeruka ku bwa Radio Maria Burundi. Dukengurukire mutumire wuno munsi nyene cyo Musenyeri Simoni NTAMWANA, mugabo kandi dushimira namwe bwe mwese mwakurikiye kino kiganiro. Kumbura bogira ico baterera canke bobaza, muze mutwandikira ubutumwa ku nimero 71 690 659 kugira ngo tubushikirize bene kino kiganiro, muzeza muronke inyishu ku bibazo mufise kuvyerekeye ugusubiza hamwe no kurekuriranira. Cyo bahaye ikaze mu kiganiro kizokorekira, mugire amahoro y'Imana. Muhejeje kumviriza ikiganiro TWUZUZANYE. Ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'abuzuzanya, mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi.